uyu munsi tugiye kwishura uyu muntu yabaje ikibazo muri commentaire avuga ushobora gutanga exemple concret y'ukuntu bigenda. I guess ashatse ko namutanga etape zose concretement ukuntu bigenda. Iyi video iza kwisunga kuri ico kuva umuntu atangura kwiyumvira ikintu ashaka kwiga yokirondera gute kugeza processus yose anonse admission bigenda gute. Ndaza gutanga des exemples concretement y'ukuntu bigenda atari juste kubivuga ariko ndagerageza nshobore kubereka neza na neza ukuntu bigenda. Rero iyi ni video igira gatanu kurikirana nakoze gutanga information ku muntu yipfuza kwiga mu Budagi, information bijanye n'ukuntu ushobora kurondera gute ishure kandi nako visa ugeze kuri etape yo kurondera visa ukeneye izihe document nahe ama information uba ukeneye kugira ngo bigende neza. Rero iyi chaîne ya YouTube niyo yisunga gutanga juste information ku muntu wese yifuza kuboneza amashure yiwe ngaha mu Budagi. Rero reka tugende ntabishe amajambo, reka tutangure. So uragenda gute rero? Uragenda kuri Google yawe ukandika nakine ushaka kurondera kuri Université Technique, umuntu ashaka kuri Université Technique nza mu Kidagi Technische Universität, hama uhejeje kwandika baraguha ama resultat menshi atandukanye. Uko ubibona ngaha kuri ekran yanyu, rero nakoresheje exemple ya université ya mbere nabonye yajeko, murayibona TU Clausthal, ninaciye nklikako, hama bon kwa ari mbere mu Budagi c'est normal yuko page yawe iza mu Kidagi, ariko ushobora guhindura option, ushobora guhindura ko ururimi. Nahinduye mu Congereza ariko ushobora kuja mu rurimi nawe ukawe rukorohereza gutahura. Urabona rero ko hano baduha example muri master, twashidushe muri master ko twarondeye Université Technique, ndi kuvuga n'abantu kandi ndivukabira TU Clausthal Technische Universität, ama programme abari aya technique murayibona namwe. Hama naciye nja hano kuri masters programs, niho naciye nklikako, niho example tuyikorerako, baguha ama information muri rusangi master yabimeze gute, wiga umwanya ungana gute, nakushobora n'amandi example yandi master hariho chemistry, hariho digital technologies, hariho na electronic, hariho ni ya energy and material physics. Ariko nyinshi ziba zihari rwose, vraiment ufise choix, wamaze kurondera choix yawe rero niyo etape ugeze ngo urondere ico wifuza. Uraza ukaraba ibiriko ufise ukaraba okay imeze gute, ukaklikako imwe ukagenda uraraba ibiriko ico ushimye ico ugaye, sivyo? Rero reka dukore kuri Computer Science, niyo nashimye navuga okay ko Computer Science hano bashobora kuba bamaze kuyumva. Reba bashaka guha Computer Science uyize, job market imeze gute, akazokora nka gute, nizihe qualification usohoka ufise, izo qualification ushaka kuzamelhora gute, nahe entreprise ushaka gukoreramwo. Antuko nyine uko nabwiye kuri programme yose baguha ama information menshi akwiye. Baguha structure yo programme, structure gute, miga imisana gute, ushaka kwiga full time, ushaka part time, vyose abiriko kandi byose akaba biri kuri buri programme. Rero ko buri programme bashaka guha nama contact, ifise ikibazo ushaka kurondera n'aba, nako example baduhaye uyu yitwa Grosh, habeko numero ya telefone, habeko fax, habeko email, antuka abantu bahari kugira ngo bishure ibibazo vyawe. Ikibazo office abantu vraiment ubandikiye barakwishura kuko no kazi kabo. Rero ariko ndumva niyo ntuze niyo programme hari n'abantu uze amakondition uba wujuje, niyo razanga ukayasoma akaba ariko ariko nabwiye vraiment c'est bien de lire, tu lis kuri etape yose urasoma kugira ngo urabe ko by'ukuri iyo programme uhuye n'ivyifuzo vyawe, uhuye n'ico wowe wifuza. Ariko nabwiye ko vraiment ari gihe bigoye gusoma vyose, ariko aba bantu ama contact baguhaye ni ukazi kabo, urabandikira ukabwira ati mfise ushaka kwiga ahantu, ushaka kwiga iki, no bafise ibibazo nibi mushaka kuma amakuru. Byose bamaze kubikora wahejeje, igihe gisigaye kugira iki, wahisemo ufite nk'umuhisemo yo Computer Science, abasigaye iki, abasigaye yuko applying, ushaka applying. Rero urabona ni portail yabo,
portail yo ku applying ko nabwiye applying en ligne ariko amadocument abari hambavu amadocument abari kwa yonyine hamwe gacu créer profile ta profile ufise uri mushasha uje kuri université ushukra profile rero mu kwa profile nimwe bisanzwe kuburyo wagiye kuri Facebook canke kuri Instagram canke réseau yose uvushako ama details yawe ama information yawe amazina murabona ko ana ukuntu bimeze anako gaza kuri registration ushako izina ryawe y'ikirundi ushako prénom nom ugashako gender yawe uri umuhungu uri umukobwa canke bon ibindi nageze ntanga example nageze ko Anne Burundi kugira ngo bikunde kusanga arahabaza kubaza ako murayiboneka maze ndeye kuvuga murabona nako hose biba bihari nationalité nimufise double nationalité date de naissance yawe aho wavukiye igihugu c'amavukiro en tout cas c'est nta birenze rimwe nyine umuntu asanzwe azi amenyereye ego so ivyo rero biheze hano ha postcode ni gutanga ndayibaga mushaka code nuze ya post ni mode post rero mu bundi koko na post dufise jewe da monka narajambira kenshi ushaka post nk'iyo kwishura aho wiga canke aho wize nundi ko nta document bakurungikira ndiste kugira pour compléter yintuze ya registration ko utashize ko post ni ntushaka kubandanya ego wahitije rero ibyo byose wabishizemo ukashushamo password yawe wifuza hama ukaraba kuri data privacy policy ukemeza yuko washaka gukoresha ama details yawe ama information ubahaye gutyo ubahejeje créer profile yawe ukabahejeje hama bakushaka kurungikira ngo baverifye konti yawe bashaka kurungikira email kugira ngo uklike kugira ngo confirme yuko ari wewe so nivyo rero nabikoze murabibona rero ngaha anye nagerageje kubikora ndabandikira email ku email nabahaye hamwe klikako komsa ukaba winjiye muri portal kandi hamwe ashushyiramo ugashyiramo izina ryawe na password wari wagize wari wakoresheje sivyo yire nyine napfuye gufyonda kugira ngo video ikoreke neza undi muntu akabandanya hama uhejeje ukagira login uko bisanzwe hama rero hano ubugeze kuri etape nuvuga nk'iya nyuma aho niho baca guha toutes les informations basha nukuri ndagerageje wa muntu yanyandika muri commentaire j'espère que cette fois-ci adakona inyisho yiwe aho baca guha toutes les informations ni ryara amashuri azotangurira ko deja wamaze gukira profile wamaze gukira registration ubwa ama information yaronka yose wifuza hama bibaye byinshi haba ariho guide okay hano ni kore applicant ako nyine navyo murabona umva applicant nushaka ku applicant nyine kwishure hama rero uhejeje abariho guide kuri amanuze hariho guide ushobora kugushusoma usomye guide ikwereka étape par étape ubigenza gute étape par étape kugira ngo ushike aho baguha admission kandi rero iyi ntuze
iyi application ameze manifeste menshi icari muri rusange vraiment muri rusange ni nka co kimwe nivuga umaze kubona imwe ukuntu igenda ukuntu bigenza n'iyindi nuko uja kuri université naho c'est presque la même chose uragira login ukienregistra ukashiramwo ma details ya information yawe amazina wavukiye bla 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 hama waheza ukakurikiza les étapes baguhaye urabona rero iyi ni guide yakwereka buri kimwe cose ishuri maze ugisoma ugafata umwe ugasoma iyi guide nukuvuga vraiment wamaze kuba umuhinga so basically nivyo rero nizeye ko nashaka kwishura neza ikibazo ubu rero ugeze kuri etape yo kwegeranya amadokima bagusavye aha urabona amadokima kuri example kuri university murabona hano amadokima bagusavye sivyo hamwe rero ubona ati amadokima officiel mu gifaransa none university ifuza amadokima ari mu herurimi kandi urarabwa okay for example kuri university yacu kuri example ko twakorera kubona ko bagusavye yuko amadokima yawe ateza ko ari mu Congereza canke mu gifaransa igihe amadokima yawe atari muri zo ndimi zibiri ariko ndibaza yuko uri mu Burundi ururimi gukoreramo kutraduisamo ni Congereza uhejeje rero ukatraduisa hama uwo mutraducteur wawe aba ari agréé hama iyo document uhejeje ushoboye twakwa notaire agashaka ikidodo cuko iyo document yawe iri conforme à l'original ivyo biheze rero ucuraba none université ya étape kurikira université yanje kene yuko aya madocument ndarungika muri ubu buryo haheze ko bavuga yuko uzirungika document tukayungika document impapuro tukarungika electroniquement ariko ubona ko ngahanye dusavye yuko université ko twakora ko par exemple tuzari ko turungika amadocument yacu par par poste nta electronique bakine par poste ushokenda rero ahantu poste ikwegereye I guess uri Bujumbura hariho poste iri ngahanye musi ya Lumitel uragenda hajya kandi urungike par poste no office adresse ya université ariho nako tuhaye adresse tukine kurungika ko ni adresse hamkarungika waje kurungika urarindira urarindira akenshi rero période yo kurindira ni 4 à 6 semaines donc un mois et demi ariko igihe nyine ushobora gufata igihe kirekire amezi karenga ariko bigenda kose watanze warungitse demande yawe tuza kwishura si oui si non hama rero muri case yuko waronse ishure barakurungikira lettre d'admission ukabura hejeje kuronka ishure ryawe ubona ko ibintu vyoroshe yego biroroshe cane hama rero kandi kantu kumbwira ko nuko rero iko urarondera ishure kimaze guhomarka n'ibyo twaganiriye n'abandi to yuko bashaka kwakira ça dépend ya ville hari amaville usanga akundwa cane yakira abanyeshure benshi cane usanga rero kuronka place urayironka ariko birakugora ushatse rero kuronka place utarinze kuruha kurindira kuronka amademande menshi iki ushobora kurondera ama université cyane usanga ari atari muri ville zikundwa cyane ariko ama ville ama université usanga cyane ari kure na kure y'ama capitale ikibazo konga muri Allemagne ariho amaville akundwa cyane hariho Cologne hariho Berlin hariho Munich hariho Düsseldorf rero ushaka kurondera amashusho kwa applying ariko amahirwe aba menshi cyane yuko applying ku maville yandi atazwi cyane gose ko ivyigwa ni bimwe diplome ni imwe ego rero nizeye ko iyi video yabafashije hama ndibaza yuko ubukurikira ushaka kuha story time y'ukuntu igenda gukora visa igenda gusaba visa byagenze gute kugira ngo umva waronse ishure itakurikirana uja kurondera visa ego mugire rero umunsi mwiza nyibuka ndaba ku manwa ugire n'ijoro ryiza n'ukurandaba ku mugoroba murakoze cane rero bye.